urabibona yuko hano usigaye uri nk'umwamikazi nuko ariko rero kandi mu minsi mike ndibaza uzotaha sivyo cyane rwose uzotaha hanyuma uze koza ya masahani wiriko urafufura mu nzu sivyo none no nzoza kuba umwamikazi kwande Birakwiye ko dushima Uhoraho kubw'ibitangaza yadukoreye. Birakwiye ko dushima Uhoraho kubw'ibitangaza yadukoreye. Kuri uyu munsi dufite umunezero kuba turi ngaha imbere turiko dushima ibyiza Imana yadukore kugeza uyu munsi. Kuba mugenzi wacu Emmanuelina agihumeka, Imana shimwa ibihe byose ibyo dukorera birengeye ubwenge bwacu. Twari twebuye ariko uradutwenza, ni nayo mpamvu turiko dushima. Imana shimwa ibihe byose ibyo dukorera birengeye ubwenge bwacu. Twari twebuye ariko uradutwenza, ni nayo mpamvu turiko dushima. That is my testimony. Think and ask yourself, Mama Edisa, which God does she pray? Who gets burnt in the house and she survives? Lord, God, glory be unto you. Thank you. Igiciro kuba tubona Emmanuelina, kuko satani yari yamushize kw'ibitero, ariko Imana iramurinda kugeza uyu munsi. None mugenzi wacu Emmanuelina ni muzima. Imana shimwa ibihe byose ibyo dukorera birengeye ubwenge bwacu. Twari twebuye ariko uradutwenza, ni nayo mpamvu turiko dushima. Imana shimwa